Itangazo ry'inama nshikiranganji nimero 1/24 yo kuwa gatatu igenekerezo rya 3/0 umwaka wa 2024. Inama y'abashikiranganji yarakoranye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 3/0 umwaka wa 2024 hari Gitega irongowe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Varisito Ndayishimiye. Imbere yo gushikiriza urutonde rw'ivyihwezwa, nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi yabanje kwipfuriza umwaka muhire w'2024 abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi, abipfuriza ko worangira urwo rwego rugikwiye rwose, abasaba kandi kuwutangurana ingoga nyinshi kugira ngo igihugu gishobore gushika kuri ya mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Yaranamenyesheje ko intwari ibereye ugukoresha neza uburyo bwa leta no gutunganiriza neza bene gihugu ari ibintu bidahara kugira ngo dushobore gushika kuri iryo hangiro. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu ahejeje gushikiriza urutonde rw'ivyihwezwa muri iyo nama rukongera rukemezwa, yaciye akaryo nyakubahwa umushikiranganje wa mbere kugira ngo ashikirize icegeranyo c'ivyavuye mu nama nteguza y'iyo nama nshikiranganji yari yaraye arongoye kuwa 2/0 umwaka wa 2024. Ivyihweje navyo bikaba ari navyo vyari kuri urwo rutonde rw'ivyihwezwa mu nama nshikiranganji. Umushikiranganje wa mbere ahejeje gushikiriza icegeranyo n'icubahiro umukuru w'igihugu, ivyihwejwe bikaba ari ibi bikurikira. Ubwa mbere, integuro y'itegeko risubiramwo iritunganya ubushikiranganji bw'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka yashikirijwe n'umushikiranganji w'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka. Imvo nyamukuru itumye itegeko ritunganya ubwo bushikiranganji risubiwemwo no kugira ngo ishirahamwe rijejwe igitoro mu Burundi rigiye kuvuka rishobore kwinjizwa mu bisata bikukira ubwo bushikiranganji. Inama nshikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje mu vyashikirijwe mu ntumbero yo kuyunganira harimwo ibi bikurikira. Ubwa mbere, kwerekana neza mu izina ry'iyo nteguro kwije gusubira mu itegeko ryari risanzwe ritunganya ubushikiranganji. Bwa kabiri, kwerekana ico umuhanuzi wese ajejwe mu bisata vyo mu bunyamabanga ntayegayezwa. Ubwa gatatu, gutomora neza igitigiri c'abakozi bari ku kivi atagutegekanya gusubiriza abagiye. Ubwa kane, gutomora neza umugenduzi mukuru mu bushikiranganji kwagenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu atanzwe n'umushikiranganji. Ubwa gatanu, n'ugutomora k'ubugenduzi bukuru bugizwe n'ubugenduzi bubwunganira butatu bujejwe ibisata bitatu bikuru bikuru. Hari igisata c'amazi meza n'isukura, igisata c'amasoko ntanganguvu, igisata c'ubutare, urucekere n'ibitoro. Ubwa kabiri, hihwejwe integuro y'itegeko rigenga ishirahamwe rijejwe igitoro mu Burundi, nayo nyene yashikirijwe n'umushikiranganji w'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka. Haraheze igihe igihugu gifise ingorane ijanye no kuronka igitoro. Kimwe mu bituma bikuru kikaba ari uko atagisata ca leta kihari gikurikirana ibijanye n'ingene igitoro cinjira mu gihugu. Amashirahamwe asanzwe arayabigenga akorera mu gisata c'igitoro nayo nta buryo afise bukwiye, agategeza kwitura banki nkuru y'igihugu kugira ngo yaronse uburyo. Kibabaje nuko amashirahamwe amwamwe adaheza ngo akoresha amahera yose mvamakungu yaronkejwe kugira ngo azane ico gitoro, bigaca bituma haguma hibonekeza ikena ry'ico gitoro. Naho hari ingingo nyinshi zafashwe na leta kugira ngo irangurwa ry'igitoro rikurikiranwe neza, ingorane ntizahavuye. Iyi nteguro rero y'itegeko ije gushiraho ishirahamwe rya leta ryoba rishinzwe gutunganya ibijanye n'igitoro aha mu Burundi, maze igihugu c'u Burundi gishobore no kuronka ikigega ntega bizoza muri ico gisata c'ibitoro. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino ivyo nteguro yarayemeje mu kuyunganira ishikiriza ibi bikurikira. Ubwa mbere, kwandika neza izina ry'iyo nteguro kugira ngo bigaragare neza ko rije gusubira, kugira ngo bigaragare neza ko rije gushinga no gutunganya iryo shirahamwe.
Ubwa kabiri, gutegekanya umutahe w'iryo shirahamwe mu mafaranga y'amarundi. Ubwa gatatu, gutomora ko iryo shirahamwe rijejwe gukurikirana ivyerekeye igitoro kuva ku kirangura gushika ku idandazwa ryaco. Ubwa kane, gusubiramwo urutonde rw'abagize urwego nshingwantwaro mu gushiramwo nk'uwuserukira abaranguzi b'igitoro. Ubwa gatanu, mu bijanye n'aho iryo shirahamwe rizokura uburyo ni ugutomora neza ko rizokoresha uburyo butangwa n'umutahe wa leta gusa. Ubwa gatatu, mu vyihwejwe n'inama nshikiranganji ni integuro y'amasezerano y'ingene leta yokorana n'urunani rw'amashirahamwe Nsoft na Digital Control mu kwegeranya amafaranga ava mu nkino zo kurushanya umugisha, hamwe n'integuro y'itegeko nshikiranganji ryerekana ingene ayo mafaranga azotozwa. Zashikirijwe n'umushikiranganji w'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Mu ntumbero yo kongereza urugero rw'amafaranga ava mu nkino zo kurushanya umugisha yinjira mu gihugu c'u Burundi, leta yaronse ishirahamwe bobikorana ribifisemwo uburambe buhagije. Leta y'u Burundi imaze kumenyesha ico yipfuza, urunani rw'amashirahamwe Nsoft na Digital Control rwarerekanye ishaka rifise rwo gukorana na leta atawandya wangura kugira ngo leta ishike kuri iryo hangiro ryayo. Iryo shirahamwe ryashikirije leta integuro ijanye n'ubuhinga hamwe n'uburyo. Ivyo navyo vyarihwejwe biraheza biribonekeza neza yuko vyogirira akamaro izo mpande zombi. Iyi nteguro y'amasezerano yerekana ingene leta n'urunani rw'amashirahamwe Nsoft na Digital Control bazokorana muri ico gisata. Ayo masezerano afise ikiringo c'imyaka 5 itongerezwa, akazotangura gushirwa mu ngiro inyuma y'amezi 3 atewe ku mukono n'izo mpande zibiri. Amafaranga azotozwa azoba ari ku rugero rukurikira: ibice 10% vy'ayabakinyi bashizemwo, ibice 10% vy'ayabakinyi bungutse, hamwe n'ibice 5% vy'ayo mashirahamwe akorera muri ico gisata y'inkino zo gurushanya umugisha yinjije. Inama shikiranganye imaze guca hirya no hino izo nteguro yarazemeje ibanje kuzunganira muri ubu buryo bukurikira. Ku nteguro y'amasezerano, ikiringo co guhemba iryo shirahamwe coja ku minsi 2 ikurikira umunsi watorejwe ko ayo mafaranga aho kuba mu masaha 28. Bwa kabiri, ni ukwerekana agaciro k'ibikoresho bizoba vyashizwemwo nk'umutahe. Ku nteguro y'itegeko nshikiranganji, bwa mbere ni ukwisunga ibwirizwa ritunganya intwaro mu gihugu. Bwa kabiri, ni ukwisunga itegeko rya vuba ritunganya gushasha ishirahamwe Rona. Bwa gatatu, ni ukwisunga ibwirizwa rihari rigenga amakori mu gushinga ibihano kuwatevye gushira amahera kuri konti yabigenewe. Bwa kane, ni ukunyarutsa itegurwa ry'ibwirizwa rigenga inkino zo kurushanya umugisha kugira ngo hamenyekane izibujijwe n'izotunganywa. Integuro yihwejwe bugira kane ni y'itegeko ritunganya iduzwa ry'amapete mu kazi, itunganywa ry'uturusho n'udushirukabute, hamwe n'agaciro k'urupapuro rujanye n'inyigisho umukozi ahabwa ari mu kazi mu bisata bigengwa n'amategeko vyiharije. Yashikirijwe n'umushikiranganji w'akazi kare w'abakozi ba leta n'akazi. Iyo nteguro ikabije kuroranisha iduzwa ry'amapete, itangwa ry'uturusho n'udushirukabute, ibijanye n'agaciro gahabwa urupapuro rutangwa ku nyigisho umukozi yakurikiranye ari mu kazi mu bisata bigengwa n'amategeko vyiharije mu ntumbero yo gukuraho ubusumbasumbane busanzwe bwibonekeza. Ku bijanye n'iduzwa ry'amapete muri ivyo bisata vyinshi, ayo mapete aduzwa hagati y'imyaka 2 n'imyaka 4, umushahara nawo ugacuduzwa ku rugero ruri hagati y'ibice 3 na 28% vy'umushahara w'urufatiro ariwo salaire de base. Iyo nteguro yoyo ishikiriza ko iryo duzwa ry'amapete yo mu kazi
ryoba haheze imyaka 6 kuri bose, umushahara ukaduzwa ku rugero rw'ibice 7% bifatiye ku mushahara w'urufatiro umukozi agezeko. Ariko iduzo ry'amapete mu kazi kubigisha bo makaminuza ya leta basanzwe baronka yisunzwe ibitabo basohora riguma rigengwa n'amategeko agenga kaminuza. Kuvyerekeye uturusho mu bisata vyinshi bigengwa n'amategeko vyiharije, ibohorwa ry'iduzwa ry'amapete mu kazi rica rituma uturusho tumwe tumwe tuduga, nk'utujanye n'uburaro no kwiyunguruza duharurwa hakurikijwe umushahara w'urufatiro, ugaca usanga tuba turi hagati y'ibice 60% na 15% vy'uwo mushahara w'ifatiro. Iyi nteguro ishikiriza ko utwo turusho toba twari tugezwe ko imbere y'uko habibohorwa ry'amapete muri ruheshi umwaka wa 2023, kikaba igiharuro gitomoye kidafatiye ku vy'ijana vy'umushahara w'urufatiro, kugira ngo umuntu ntatakaze ivyo yarageze ko, ariko kandi n'utwo turusho ntitugume tuza turaduga uko bukeye uko bwije. Ibi vyerekeye uturusho n'uducirukabute, uburaro no kwiyunguruza biri muri iri tegeko n'ababigisha bo muri kaminuza za leta birabagenga. Kubijanye n'agaciro gahabwa urupapuro rutangwa ku nyigisho umukozi aba yakurikiranye ari mu kazi mu bisata bigengwa n'ayo mategeko vyiharije, urupapuro nyemeza nyigisho canke urupapuro rw'umutsindo ruhabwa agaciro kari hagati y'ibice 5% na 20% bifatiye ku mushahara w'ifatiro, canke umukozi akaduzwa mu mugwi w'abakozi uri hejuru y'ubwo yahoramwo. Iyi nteguro ishikiriza urugero rukurikira: ibice 3% by'umushahara w'urufatiro mu gihe inyigisho ziri hagati y'amezi 2 n'amezi 5, ibice 6% by'umushahara w'urufatiro mu gihe inyigisho zirenza amezi 5. Mu gihe izo nyigisho zisozerewe n'urupapuro rw'umutsindo, ubwo rupapuro ruronswa agaciro hafatiwe ku kugene ingazi zo gutanga ubuzi zitunganijwe muri ico gisata. Inama nshikiranganji imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje ikishikiriza ibi bikurikira: bwa mbere ni ukwandika neza imvo n'imvano y'iryo tegeko mu gutomora neza intumbero yaryo n'igituma hari ibisata bimwe bimwe bitabonekamwo. Bwa kabiri ni ukwisunga ibwirizwa risubiramwo amafaranga leta ikoresha ku mwaka kuri uyu mwaka wa 2023 ushira 2024, ayandi mabwirizwa yerekana amafaranga leta ikoresha ku mwaka akavanwamwo. Bwa gatatu no gutomora ko izi ngingo ari mfata kibanza mu kurindirira ko hisungwa politike yerekeye igabanywa ry'ubusumbane bw'imishahara. Akane no kwihutisha politike yerekeye ikugwaho ry'ubusumbasumbane mu mishahara kugira ngo ishigwa mu ngiro ryayo rizotangure n'imiburiburi mu ntegekanyo y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira 2025, rizoce ryisungwa n'ibisata vyose vy'ubuzi bukoresha ikigega ca leta. Ushira muri iri tegeko kandi ingingo itomora ko ibisata vyose iri tegeko ryerekeye vyari vyamaze kubohora ibijanye n'amapete mu kazi mbere yuko rijaho bitegerezwa kuryisunga. No guharura kandi uburyo buzokenerwa bwose mwishirwa mu ngiro y'iri tegeko be n'itegeko ryatewe ku mukono muri Nyakanga umwaka wa 2023 ringanisha iyunguruzwa mu mapete n'ingene hosubira kugurugwa iryo duzwa ry'amapete mu bisata bigengwa n'amategeko vyiharije. No gukora kandi ibikenewe vyose kugira ngo kuva mu ntegekanyo y'amafaranga y'umwaka uza leta izokoresha mu 2024 ushira 2025 iharurwa ry'imishahara rizobe ritunganywa kumwe mu bisata vyose vy'ubuzi bukoresha ikigega ca leta. Mu wa gatanu harihweje utuntu n'utundi. Mu tuntu n'utundi inama nshikiranganji yasavye umushikiranganje ajejwe abakozi ba leta n'ujejwe ivy'imibano gukora ibishoboka vyose kugira ngo ikibazo c'agahamba k'abakukuruke bagiye mu zabukuru kive mu nzira vuba.
inama nshikiranganji yarongeye yihweza ibijanye n'umutekano. Yaragarutse ku gitero c'umugwi w'abicanyi cahitanye abenegihugu bitekaniye mu mazu yabo mu Gatumba mw'ijoro ry'uwa 23 Kigarama umwaka wa 2023. Inama nshikiranganji yarasubiye kwiyamiriza yivuye inyuma ingene igihugu c'u Rwanda gishigikira umugwi w'iterabwoba Red Tabara wakoze ico gitero kigayitse. Icicaro cawo naco kikaba bigaragara ko kiri mu gihugu c'u Rwanda. Naho igihugu c'u Rwanda cagumye cemera kenshi ko kizoshikiriza igihugu c'u Burundi indongozi z'uwo mugwi w'iterabwoba kugira ngo zishikirizwe ubutungane. Ico gitero kigayitse carerekanye neza ko ibiganiro vyose biciye mu nzira y'imigenderanire vyabaye imfagusa, bikagaragaza ko kwabaye gusiga n'inkore ku maso. Kubw'ivyo inama nshikiranganji yarasubiye kwiyemeza ko izofata ingingo zose zishoboka kugira ngo ikingire abenegihugu ibitero vy'uwo mugwi w'iterabwoba ushigikiwe n'igihugu c'u Rwanda. Bigiriwe Igitega, umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima.